urunani rw'abapasiteri bo muri komine ya Muha turatumiye amashengero yose n'abakozi b'Imana bose bakorera muri komine ya Muha ndetse no mu icungararo yaho kuza kwitabira ico gikorane. Kizoba gifite intumbero nyamukuru yo gusengera igihugu n'amatora twimirije, gusengera ishengero n'imiryango. Twaratumiye n'abaririmbyi bakomakomeye bo muri gisagara ca Bujumbura hamwe nabo mashengero yacu atandukanye dusanzwe dukoreramo. Ico gikorane kikaba gitegekanijwe kuzoba igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatanu, kizotangura isaha 8 z'umuhingamo gihere isaha 12 z'umugoroba. Kibanza ni mwishengero Shalom Temple hari ya Munyabugete. Uri kuratwumva ubwira uwo muri kumwe nawe abwira abandi kugira ngo tuzo tubone ikiganza c'Imana kigendagenda uwo munsi. Mwarahezagiwe. Haleluya.